abarundi bari hanze baraduhamagara kenshi, abari ngaha mu gihugu abari barabuze amaparcelle ngaho, namwe ndazi ko hatobura ngo bakeya bari bararondeye parcelle bakabura, n'ubu worondera ukabura. Mugabo bavuze bati rero turatanguye, turaronsa miliyari 100 zo gutanguza, tugira twubaka inzu kunuku ni bande bari biteguye. Turibaza yuko irici ritazohera atakintu mubonye, ntirizohera atakintu mubonye, ntirizohera atakintu mubonye kijanye no gutangura n'imiburi buri gutegura ibibanza vya mbere tugiye gukoreramwo uyu mugambi. Si kuvuga ngo abarundi bose bazaba mu etaje, ekaye tuzubaka inzu zigerekeranye, aho abantu tubona ari benshi nka mu bisagara binini nka za Bujumbura, Gitega nk'akarorero, aho tutagomba kuguma duhonyanga ku isi ndimwa, ariko aho dushobora kuronka ibibanza ruguru nk'ahandi, nikizobuza ko twubaka n'inzu zitagerekeranye. Ivyo ni bisanzwe. Twara amakuru ngo leta igiye kubakira amazu abantu. Simvuze ko hariho amaleta atabikora, hariho amaleta abikora bakubakira amazu abantu. Ikibazo cyo kwibaza ni iki, mbega ayo mafaranga yo kubaka ayo mazu avuye he? Ni ukuvuga ko yoba avuye mu matagisi n'amakori. Hari leta igiye kubaka, ni ukuvuga ko yoba amatagisi n'amakori yegeranijwe, hama rero bakavuga bati dufate igice kimwe twubakira amazu abantu, canke bati twaronse imfashanyo, twaronse abantu badushigikira muri uyu mugambi, reka haba kigoro kugira ngo abantu bashobore kuronka ayo mazu. Ivyo byose simvuze ko bidashoboka. Mugabo ubu nagomba tuvugane ingene abarundi canke aba mu Burundi bahora bitunganya mu kuronka uburaro. Duce turaba akarusho uyu mugambi uzanye kugira ngo nimba hahora haba gutama ubu hazobe ukoroherwa. Ubwa mbere, aha mu kiyaya cy'Ubujumbura hari harafashwe ingingo yuko atama parcelle mashasha yosubira gutegurwa. Kubera iki? Kubera tubona yuko isi ndimwa twariko turayimara. Ico nibaza ko atamurundi aciye ubwenge yovuga ko iyo itari ingingo nziza. Turazi yuko abantu benshi bari barisukiriye kugura amaparcelle mu nkengera, urumva waraguze ahantu zingo naho uzokubaka bagaca bakubwira ko araho uzorima, birumvikana ko birababaje kuko urumva agaciro karagabanutse, karakorotse. Mugabo ujerwe gutunganiriza igihugu ukabireka uko, nibaza kujya bavuga mu Gifaransa ati l'histoire yo kubaza ico wamaze. Rero turavye ingene abantu bahangayika kugura ibibanza vyo kubaka, nabahaye karorero, nibaza niba ku rurimi nabivuzemwo, hari ibice bimwe kugira ngo uronke are imwe bari bageze ku miliyoni 20, ahandi 25. Narije ni mubizi. None kugira ngo uronke are zine wumva byasaba amafaranga angana iki? Miliyoni 100. Izo miliyoni 100 ni bangahe bozironka muri iki gihugu zo kuguraho kubaka? Urumva nturubakaga. Ibintu nk'ivyo rero byari byaratwaye, nuvuga nti byari byaradutwaye umutwe n'umutima twese nk'ababa muri iki gihugu, kuko wamengo nibwo rudandazwa rugezweho, wamengo nibwo rudandazwa rwatuma abantu baboneka nk'abantu batunze. Mugabo murabona ibindi bisata by'igihugu, uburimyi, ubworozi, amahinguriro, bica bibura amafaranga. Hanyuma ikindi naco, mbega iyo wubatse inzu y'ivyumba 6, wubatse inzu y'ivyumba 6, ukaba ufise abana 6 canke sinzi, inyuma y'imyaka 10 bose bakagenda iyo bategerezwa kuja, baca mwisigara nko muri 2 na ntuzeye, ugaca usanga ivyumba 4, ivyumba bingahe biraho, ni ukuvuga hajya n'amafaranga uba waricaritse. Kandi murabona amakaro kugwa amadolari, amabati n'amadolari, irangi n'amadolari, ibintu byose ni ukuvuga amadolari menshi y'iki gihugu, amwe mu madolari muri iki gihugu ari mu mpome z'amazu
twubatse niyari none isima naho dufise ihinguriro ry'isima Buseko ivyo bakoresha klinkeri n'ibindi biva hanze hajya isima irinze ihingurwa hariho idolari bajyasohose simvuze rero amakaro simvuze ibitasha simvuze amayekipema yo mu nzu z'ubwiherero ibikoresho byo mu nzu z'ubwiherero amabati simvuze amaplafond urabona ingene twara twubaka wamengo umuntu atubakishije ibikoresho byo hanze s'umugabo ugasanga uri kurarura ku nzu ibikoresho hafi byose byabonetse ari uko amadolari abanje kugira gute usohoka agaca azajya mu ruhome akiberaho biratandukanye n'uwaguze imashini yo guhingura amatomate yo guhingura amakirida yo guhingura ibirato yo guhingura ibiki biratandukanye kuko urumva ayo mafaranga mu by'ukuri n'amafaranga tuje kwicarika ibintu yeko ndabisigura kugira ngo tubanze twumva aho twari turi abantu benshi iyo bumvise ikintu gishasha kuko numvise wabajije ngo mbega ntibigiye kuba CCRP2 ntibigiye kuba Vision 2025 ntibigiye kuba novuga ntamajambo gusa iki kintu turiko turavuga ni ikintu gihanze abantu benshi umukozi wa leta agatangura akazi akazorinda asezererwa mu kazi aja mu zabukuru adashoboye no kuronka n'icyumba kimwe yovuga ati ndasigiye abana ibindi bihugu ngene vyabikoze barabitunganije neza ku buryo umushahara canke umwimbo umukozi aronka mu kazi wose udacuherera mu mazu bagashiraho uburyo amabanki ashobora gutanga ingurane zirihwa mu gihe kirekire zirihwa batarisha amafaranga y'amatodentere maremare kugira ngo noneho ikindi gice c'umushahara kije mu bindi bikorwa umuntu ashobore kwigisha abana umuntu ashobore kurima umuntu ashobore guhingura umuntu ashobore kugira amaserivisi n'ibindi rero aho niho twari turi ubu rero tuvuga tuti mbega icyo korosha ibintu niki ubwa mbere tubanze twereka abantu yuko utobandanya urondera parcelle yo kubaka ngo uriho miliyoni 50 uriho miliyoni 100 ari zitatu ari zibiri ibyo ntibikunda ubu rero nka leta cyo turondera ibibanza izi nyubako zishobora kujamwo bikaba ibibanza bibamwo abantu benshi bamaze kuba benshi bikaba ibibanza byarondewe muri byanzira nabereka biba ari ibibanza bizimbutse ubwa mbere yo urumva wewe wahora wimenya n'agaparasere kawe mu Itenga n'agaparasere kawe mu Ruziba n'agaparasere kawe mu Gatunguru mugabo ubu uragiye kuronka ahantu ndabivuge nti nk'amahera worishe parasere agiye kugabanuka nk'inshuro zitanu kuko nimba twubatse inzu zitanu zigerekeranye kuri zahare zine hasi zahare ziguma ari zazindi aho batanu baca basangira amahera yo gutunganya ibyo bibanza frais de viabilisation ako nakunguko urumva icya gatanu cya frais de viabilisation kandi frais de viabilisation turayazi ngena nta mu gisagara mengo twari bwarenze miliyoni haro zibiri n'inusu zibiri nangaye rimwe umuntu akaronka rimwe ya zibiri n'inusu bukeye kabiri nta mwaka uheze za zibiri n'inusu agacagurisha azigurisha 25 aha rero nuwovuga ko leta igiza kigoro mu kubaka ayo mazu ndiyo bayihenze kuko tubiretse ya rimwe ubwo muyigura miliyoni 25 muga dukoze uyu mugambi rimwe ucu usanga uyiguze zibiri n'inusu naho nyine kubera hari abandi mu bana ugasanga uyiguze icya gatanu cya zibiri n'inusu uvuye kuri miliyoni 25 uje kuriha ibihumbi 500 nibaza ko tuvugishije ukuri icyo ari ikintu gikomeye cyane kizotuma kuronka ibibanza byo kubakamo ubwavyo bizimbuka icya kabiri kubaka aya mazu tukayubaka abantu baronse intumbero abashaka kuja hamwe bakaja hamwe ni bimwe bita mu gifaransa les économies d'échelle uno munsi ushaka kubaka inzu yawe urondera ibeni yawe urondera umufundi wawe urondera abakozi bawe urondera utuntu twose twawe ubigukurikiranira wawe ariko ngaha turashobora kuba duvise chantier imwe
igakurikiranwa shantiye imwe y'amazu 100 igakurikiranwa n'abahinga tuvuge nka 5, ariko abantu 100 bagiye kubaka umwe wese yiwe, wobugira umu engineer wiwawe n'abakipe bamufasha, uri akagira biwe, uri akagira biwe, uri akagira biwe, uri akagira biwe, abo bose n'amafaranga uri koraguhiza. Dukoreye hamwe rero harabaho kugabanuka kw'ibiciro. Ugiye mu isoko kugura ibikoresho byo kubaka by'inzimwe, uwundi agaca agenda kuri uwo mudandaza ati jewe nje kugura ibikoresho byo kubaka inzu 1000. Uwaguze ibikoresho byo kubaka inzu nyinshi baraza kumugabanya ku buryo ku nzu imwe usanga naho nyene hari cavuyeko. Gukorera hamwe kubikora nk'umugambi wa leta biri n'utwunguko twinshi. Mwavuze muti none ko hariho abantu bariko barubaka, ni ukuvuga ko abantu bose kuva n'umunsi bagiye muri uyu mugambi ni ugufata amajambo abiri. Hariho ibibanza tugiye gutanguriramwo kubaka uyu mugambi, mwarabikurikiranye, quartier za Sokartier, Kizingwe n'ahandi, aho birumvikana. Hariho amakartier yarasanzweho usanga hari abantu batari bwaheze kubaka. Twavuze tuti abo bantu bose imbere yo kubaka banza utwereke ko waronse iki uruhusha, kugira ngo aho bishoboka hose tubagira inama izanye n'inyubakwa z'uyu mugambi, aho bishoboka hose. Ariko ntituza gusambura amazu ariko arubakwa canke yubatse. Mugabo hariho ubuce bumwe ndabivuze ndanguruye nk'aka gace ka Sokarti, murazi mwese inzu ziriyo, zijya nzu ubona zijanye n'iki gicapo c'ibihumbi 2040, niko ntarakibereka hajye nibijanye. Zijya nzu zose ziri hajya tuzozikuraho, n'ayandi makartier mushobora kubona ntigunokirwa na dondagura ngaha bizogaragara yuko yogirira akamaro igihugu mu gihe atunganijwe gushasha. Tuzogenda tubikora, tuje inama na bene amaparcelle nk'igihugu tubaha intumbero ku buryo twese dushika kuri ya shusho twifuza nk'igihugu. Wabajije ku biciro, nibaza ko ari Freddy yagombye kugenda amenya ati mbega imwe ni miliyoni 10, 30, 50 ni zingahe. Ibiciro fatiro, tavuga ati ibiciro fatiro abahinga bacu barabiharuye, mbwa nkuko nababwiye ntituvugane nk'abantu kuko ndababona baciye ubwenge. Kugira twubake izo nzu dutegerezwa kubanza tukabona mbega iyo banki iduhaye ayo mahera iyaduhaye kuri tode kunguzanyo, kuri tode intere angahe. Nk'ubu no kubwira ni apartment imwe izotwara miliyoni 30 ntoya, cyangwa kubwira ni inzu ya ruguru izotwara 25. Urumva abantu bashaka bavuga bati ni warenza ko nihera ari muzo bunzimbye kuko umushikiranganje yavuze ngo ni 25. Urumva nitwa batuvuze nitwa dukoresheje kuri nk'abantu bize. Twebwe twavuze ko tuzobikora ku buryo dukoresha ibikoresho kavuki bya mu gihugu byinshi bibaho bishoboka kugira ngo tugabanye ukwisunga amahera mva makungu, réduire la dépendance au dollar. Ibyo tuzobikora nico gituma nk'ubu nk'aba bantu biyandikishije ndaza kugigarukako, tuzoraba muri bijya bihumbi hafi 50 mbega nk'abashika 1000 bahisemwe inzu zo mu rugero uruhe. Ati twebwe duhinzu zuru rugero turafise uburyo bwo kuzoziriha mu myaka 10 ngibi cyatububakira. Hariho n'abashobora kuzofata inzu zo muri urwo rugero bakavuga bati je rero mugabo indani wanje muri saro ngomba kabijya, uwo ntituzomwankira. Mugabo inyuma ngene zizoba zisa bose zizoba zisa kumwe, ntawe tuzokwemera ko asiga amarangi adasa n'abantu. Inyuma ico gisagara zovuga ati gisagara gisuku, mugabo indani ushaka gushiramwe ibi n'ibiri tuzokureka. Urumva naho ibiciro bigize gute birahindutse bivanye n'ico umuntu ashaka. Rero je nibaza yuko iyo bija hose twamaze kugabanya amafaranga mwahora mutanga kuri parcelle, twamaze kubikorera hamwe kugira ngo duce dukora ibikoresho bizimbutse, tukaje muri izine tukaje tugurira amafera beto n'ibindi,
twamaze kubaka izigerekeranye kugira ngo abantu benshi babe mu kibanza gitoya, twamaze kuvugana n'amabanki kugira ngo aya matodentere abantu bahora bariha agabanuke. Urumva ibyo byose naho nogeza ngaho, urumva ko tuzokubaka amazu azokoyegukira beneyo kandi azoba ari ku giciro kiri hasi y'ico umuntu yahora atanga mu kwiyubakira wenyene, mu kwigurira ikibanza cyo kubaka wenyene, mu kwirondera abamwubakira wenyene. Tubikoreye hamwe ibyo ari byo byose hazoba akunguko. Ibiharuro rero nibaza yuko two bivuga neza, twerekana tuti tugira dutangure kubaka muri so quartier inzu zubaka nizi abashimye inzu banganuku, amahera twaronse muri banke amatodentere yanganuku, kubera tugiye kubaka ku inzu imwe imwe n'imiburiburi izotwara nka parte imwe nk'akarorero miliyoni 30 40 bizovana. Nibaza ko kuba tugize neza mugabo nk'umuntu yumva cyangwa nk'umuntu yaramaze kuza kurondera parcelle, nk'umuntu yaramaze kwiyubakira, urumva maze kudondagura ibyo byose, urumva ko akarusho ko katoburamo. Hanyuma Fred yavuze ngo twumva umengo n'umugambi ngo utarabaho. None abarundi sinzi kuri muri babarundi bemera babonye, mugabo se abarundi gusa no muri ya bihugu bya kera n'igihe ca Yesu kuri hari umugabo yitwa Toma yavuze ati jewe ntabonye mu biganza sinemera. Ariko je nibaza yuko izi atari indoto namba, kandi none nta projet nk'iyi mwabonye ejo bundi hajya muri quartier Miroir. Kijya nibaza ko ari ikintu coha abantu byizero kandi ijya yakozwe muri uko kuntu amabanki yarasanzwe akora. Ubu rero tugiye kuvyorosha gusumba, turibaza mu by'ukuri yuko atari indoto. Tugiye gukora uko dushoboye ijoro n'umurango nkuko navuze. Abarundi bari hanze baraduhamagara kenshi, abari ngaha mu gihugu, abari barabuze amaparcelle ngaho, namwe ndazi ko hatobura ngo bakeya bari bararondeye parcelle bakabura, n'ubu worondera ukabura. Mugabo bavuze bati rero turatanguye, turaronsa miliyari 100 zo gutanguza, tugira twubaka inzu kunuku ni bande bari biteguye. Turibaza yuko irici ritazohera atakintu mubonye, ntirizohera atakintu mubonye, kijanye no gutangura n'imiburiburi gutegura ibibanza vya mbere tugiye gukoreramwo uyu mugambi. Hanyuma hariho abajije ati none abantu bato abirimizi biri gute ibyabo, turaza kukibereka hajya. Si ukuvuga ngo abarundi bose bazoba mu etaje ekaye, tuzubaka inzu zigerekeranye aho abantu tubona ari benshi nka mu bisagara binini nka za Bujumbura, Gitega nk'akarorero, aho tutagomba kuguma duhonyanga ku isi ndimwa, ariko aho dushobora kuronka ibibanza ruguru nk'ahandi, nikizobuza ko twubaka n'inzu zitagerekeranye. Ivyo ni bisanzwe. Hanyuma ikindi naco muraza kubibona muri ubwo buhinga twateguye, turashobora kubaka inzu zibiri, uwakinjirira aha uwundi akinjirira aha, mugabo bakabasangira uruhome rwo hagati. None urwo ruhome rwo hagati ntumva ko ari amahera agabanutse. Iyo wubaka wewe wenyene wari kubaka impome zose 4, mugabo urubatse rw'inyuma nubwo mu mbavu nubwo imbere, mugabo muciyemo rusangira n'ubu, aho amahera aragabanutse. Ikigira kabiri, iyo mubana tuvuge muri ako kazinga, ndakita kazinga, muri ako kazinga muri nk'imiryango 200, muca mugira irembo risohoka rimwe, portaye imwe. Ariko iyo wibana wenyene, aho ndazi noze wose sanga hariho portaye, ni wanjiriko, ni yugiriko. Ivyo vyuma byose dukora nko portaye biva hanze n'amadolari. Ariko tubana turi imiryango 200 cyo tugira imwe, ntumva ko hari cyagabanutse. Rero ibi bintu nibaza ko si ibintu dutanguye twebwe ubwa mbere nk'abarundi, nimba abandi barabigize bakayibonamo inyungu, nicobuza ko natwe tubibonamo inyungu. Nigeze kuvuga ikintu ko tuzorondera amashirahamwe yazobereye muri ivyo bintu byo kubaka. Si umuntu tuzokura hajya haruguru mu misozi ngo duza etaje. Muza amashirahamwe baba bafise n'impapuro zivyemeza bakatwereka n'ahandi babikoze.
ntikibuza ko muri ayo mashyirahamwe hashobora kuba harimo amashyirahamwe y'abarundi mugabo hazoba kandi hariho uburyo dushobora gucungera neza ko abantu bariko barubaka ibyo babifitiye novuga ni uburambe babikoze ahandi bakabitwereka kandi iyo sosiyete ihubatse ikavuga iti jewe ninayubaka ikagira ingorane muri iki kiringo kingana uku ngaya amahera ndashyize kuri banki amagarante dutegerezwa gukora ibintu byiza abarundi bazoronka akazi n'ivyo mugabo umuntu wese azoronka akazi ashoboye hari icyo nari bagiye kwishura kuwabajije ati mbega isano ririhe ry'abiyandikishije ko twumvise muvuga ko muzokubakira abantu berekanye ko bafise ubushobozi je nibaza ko ivyo bikorwa bibiri birunganirana none nkono munsi nciye mvuga nti ba bantu biyandikisha nimuze ntiwumva ko ivyo ncana bikora mu muntu tumwe mugansuye kuvuga ngo dutangure kwiyandikisha bisha bintwara 7 kundi kwezi ubu rero turafise abantu turafise intonde z'abantu baza baravuze bati twege turashaka uyu mugambi uyu munsi ngiye kuvugana ni banki inyuma ya saa sita canke ejo bagaca bambarira bati none urafise abantu ndavuga ntego ngabanda bafise ivyo nibaza ko atakibazo uri karuba karahumbira uno mwaka agasubira kegeranya nibikorwa bigenda vyunganirana kijya kintu navuze ko tuzubakira abantu dufitaniye iki amasezerano kubera nta mafaranga ya gusa hari kuri inosi baze babahenda iyo banki izo bitanze amahera izo bikeneye ko amafaranga yabo asubizwa natwe nka leta dukeneye ko uyu mugambi utera imbere iki hari niki abatagira amazu no munsi barapanze tugomba dushireho uburyo abapangayi bagabanuka sinovuga ngo bahere oya mugabo bagabanuka kuburyo abasigaye boroherwa hanyuma amafaranga yahora aje muri ivyo bintu by'amazu mu parcelle aje mu bindi bisata bigwiza umwimbu mu gihugu turamaze kuronka abantu bashikiriza ayo makenga kuko harashobora kuza umuntu umwe agahitana abantu ngaho mwibarabara tugenda wiyandikishe genda ubwo basanga ni inzu z'umuntu umwe ibyo ryo byose turiko turaja muri mu gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata byinshi bya leta digitalisation hagiye kuza uburangamuntu ku buryo atawuzosangira akarangamuntu n'uwundi kandi aba bantu bafise novuga amazu mu gisagara ngira mugize imisi muvyumva yuko hagiye gutangura novuga nti amasekeza bijanye mbere n'ibi byo gutoza n'amakori n'amatagisi kuko umuntu afise inzu nomero kanaka iri kwibarabara kanaka mwirohero mu bwiza abazwi hanyuma burya umaze kugira intonde zikozwe muri ubwo buhinga bwa none naho abantu bogira amacenga ntiyo bari menshi kuko muzoyibona mu misiza ibindi bihugu byarabikoze kandi nta kibazo kihari no munsi umuntu aragira urupapuro rw'inzira rwiwe akagira inomero imuranga ku buryo nawe uca ku kibuga c'indege iki canke kiriya baca babona ko ari wewe no muri ibi by'amazu tuzokoresha ndakwishuye amajambo make tuzokoresha ubuhinga bwa none n'ubuhinga bwose bushoboka tubaze n'ingene babikoze mu bindi bihugu kugira ngo ntihabe imigwi y'abarundi canke yaba mu Burundi ihohoterwa n'abantu kumbure bo kwitwaza ko bafise igikenye kinini bashobora kubakisha izo nzu zose ugasanga nizo umuntu birabaho birashoboka uyu munsi ngiye ku mutumba wa Rusansuma ntiwanyu ntanke nk'akarorero barakubonye wiga primaire barakubonye wiga amashuri yisumbuye barakubonye wiga kaminuza barazi ko uri umusore cyangwa utubatse babuze bati ijya nzu niya naka ibyo aribyo byose biba byoroshe aho bigoranira ni mu bisagara bikuru mugabo naho nyene turafise uburyo dushobora gukoresha ubuhinga bwa none abakozi ba leta barazwi fonction publique abakora mu gisoda mu polisi hariho uburyo nibaza ko atamakenga yoba ngaho hariho uburyo wewe ufise uwo mugambi ukagira uburyo ukabona uti jewe ndakomba kuja muri uwo mugambi tuzoshiraho ingingo zose n'ubuhinga bwose bushoboka kugira ngo uwerekanye ko iyo nzu wasavye ushobora kuyironka wironse murakoze